Shalom shalom ndabaramukije mwese abakunzi ba Burundi Kingdom TV abakunzi ba BKTV ndazi ko muri benshi cyane mudukurikirana mwama myiteze bishasha dushobora kubashikiriza rero uyu munsi tubafitiye novuga igikorwa kidasanzwe igikorwa tugusaba uri kuradukurikirana muri BKTV wogerageza kuba update ukaguma udukurikirana kuko mukanyuraza gutahura ivyo tugira tubashikirize uraza gutahura novuga ba invité spécial de ce jour aho bagira ngo batuyagire novuga ibikorwa bagira ngo batangure namba ufise tala y'ukuririmba canke namba usanzwe uririmba canke ugirane ni vyiza yuko iki kiganiro kitogucika ni vyiza yuko ubana natwe du début à la fin kugira ngo ushobore gutahura neza ibikorwa vy'umuziki ndi turi muri entertainment nta handi turi muri Buja Forever canke 257 canke 257 nyita formidable tonable admirable considérable ndazi ko amaze kugira subscribe uragira share uravuga ati kala iko fresh cameraman ari kabikora bien ati isana mibonekana neza tubandanye reka mukanya ndabereke abatumire buyu munsi ndakuramukije cyane nyakubahwa ndabaramukije umeze bien neza cyane ndabona kweri wovuga yuko wambaye nk'abapasiteri ntiyo bayihenze n'ubuntu bw'Imana umeze bien ariko turashima karibu muri BKTV murakoze cyane okay nawe ndakuramutse ndaguhe nikaze muri BKTV ego murakoze niko mugomba gusa muravukana aya muvukana muri Kristo kumburengera ngo ivyo ninavyo twese biduhuza kuko twese turabana b'Imana okay mwaje muri BKTV imbere yuko kumbure nshobora kumenya aho mpera aho nza namanza ndaja gauche nja droite nkeneye kumenya umwidondoro umwe wese twagiye nitwa Nahimana Jero ego je waje muri BKTV nkande nka visionnaire w'igikorwa visionnaire w'igikorwa ego ko nanje nitwa Dieu merci Junior abandi umwe mu barongo ino timu nyena twaje duserukira ministère hagati ya mwebwe babiri nivyo aha kwisi Imana yaraduhaye intuzenye novuga ubuzima bakunda kuvuga yuko abantu bose atawuruta uwundi ariko haraho bishika ugasanga harabaho mukuru canke mutoya hagati yanyu novuga yuko mukuru arinde niwe uri mukuru none kutari wakimbwiye nari guhava mpera kuri uyu twegeranye nkaca mvuga ati we ndo chef nyakubahwa mwaje ngaha muri BKTV kugira ngo mutuyagire iki okay twaje muri BKTV kugira tubayagire kubijyanye na competition ego turiko turategura muri buruhuko bukuru ego mu kuririmba no gucuraranga ego mu kuririmba no mu gucuraranga no kuvuga iyo competition umuntu azoririmba bamucurarangira canke yicurarangira bazomucurarangira ego navuze ku gucuraranga aba musiciens nabo barimwo ego muri competition ni higanwa ry'abaririmbyi n'aba musiciens iryo higanwa mu cama kiritunganije gute hariho selection ego hakaba na demi finale hakabaho na finale ego abemerewe kwiyandikisha muri iryo higanwa na donc les qualités ego kugira ngo bariko baradukurikirana bumve yuko namba bashoboye abazohiganwa namba baramaze gukwira namba hari abandi bashobora kwiyongeramo bashobore kumenya bati ibintu bimeze kuno kuno twarabarose ni beshi kandi kiringo cyo kwandika cyararangiye hasigaye gusa ihiganwa ntaswaganye wihenze ukavuga ngo ivyo uvuze sivyo ndazi yuko yoca gukura no okay ni competition tumenyereye hano mu Burundi bwacu hari ama competition menshi ya gospel music mwebwe numvise kandi ni competition ya gospel music ni nabaniyenze iyo competition izoba ryari izoba selection izoba itarike 25 z'ukwindwi ama demi finale ciba itarike 15 z'ukumunani ama finale ciba itarike 29 z'ukumunani ugwaruka gwinshira ufise impano zitandukanye bashobora kuja muri competition canke ankabo mwamaze gutora ndazi baraje bashaka yuko abanyagihugu canke abarundi bashobora kubona ingabirano zabo bashobora kubona tala zabo ariko nikindi hari ushobora kuza akavuga ati nakanoti ntikobura hariho ama prix yo kwinjira muri selection nta prix ihari muri demi finale naho nye twashatse kubigira nko ku buntu ego ni 2000 francs kwinjira ama muri finale 2000 francs 5000 et 10000 umva niko gishigikira igikorwa Muncha make mvuze prix mba mvuze prix du competition ya competition namba uwambere azoronka prix iyi uwa kabiri azoronka prix iyi ego prix zirahari bivanye naho tugera akanoti bizogenda neza nk'uwambere azoronka nkangahe
iryo nibanga kuko kumbura uvuga ati kumbura nka kumye twovuga yuko azoronka umuliyoni hari haba abandi bacha batangura kwipanga ati tuze tugende turabo wa mbere kugira ngo tuce tumukorerako ni kwitegekanya muri byose kama kawa waruheje kuvuga kandi yuko hazobaho n'umwanya wo kugira gutoza amafaranga kubera iki gutoza amafaranga mu bintu vya competition gospel ni kugira dushigikire ico gikorwa barumva nizo trophy umva nibisaba uburyo kandi urabona nabo tuko turabikora ni batoyi bana abanyeshuri ariko urumva umuntu aje kuraba akazana 2000 kandi 2000 haziba harimo akanyobwa yego urumva ni nko kuntu muri iyo competition hazabamo n'ibintu by'ukuntu bizobera he bizobera muri Viana Bonance selection n'isengeriyo yego none mu isengero bazonwa n'ugwagwa apana ugwagwa amafanta amakwavi amayipo ibintu bitandukanye uvuga ati jewe nikubitira ugwagwa ivyo nibirimo ngoro y'Imana tuza twaje guhimbaza Imana hari competition umutima wo guhimbaza Imana nduca twesigaza okay twagiye competition muri ko murategura wibaza yuko igiye kumarira iki gihugu c'u Burundi competition turiko turategura igiye kuba intérêt kugwaruka kuko ngirageje kudemontrer iyo intérêt tugeze muri periode ya vacances abanyeshuri benshi usanga bafite amatara mugabo usanga kenshi bicaye muhira atagira ubuntu bwo kuja mu camp de travail usanga yicaye muhira atagikorwa ariko arakora muhira mais si ari muri competition bizomuha kumva yuko yo travail yokoresha ingabire yiwe akagenda gutravaya akaja guperforminga mu bandi umva izoba ari intérêt mbere ku gihugu bizotuma bataja no mu marigara yego wa mwanya yoshobora gutari muri vacances agenda muri ibi nibi ashobore kwiconcentra kuri iyo competition si kuba gusa concentre kuri competition bere no kuba concentre n'ingabire yiwe agatravaya kuri iyo talent yiwe kugira ngo ashobore kuba wa mbere nyakubawa muri iyo competition kuko ngaha mu Burundi turamenyereye ama competition menshi ya gospel music canke ya profane kandi ziza ari nyinshi hakabaho nomvuga ababa bambere baba bakangahe ariko ugasanga hariho ahantu batari ko barashika turakene abariko baradukurikira rurakeneye kumenya muri iyo competition yanyu mwayitiriye gute yitwa gute detection des talents detection des talents novuga ibintu bishasha ije novuga yisangije itandukanye ko nari ma competition amaze kuba n'ibyaha ico ije yisangije nuko twebwe twihaye ihangiro ryo kushira ahagaragara ahabona izo tara amatukana zishigikira kugira zigaragare hanyuma tunazishigikire ntituzigaragaze gusa hanyuma ngo tuzibagire ariko tuzigaragaze hanyuma tuzimenyekanishe kugira iyo tara ibandanye gukura ibemwa akamaro muri no mu gihugu cyane kandi no kuma abantu bariko baribaza ati reka nje mu kibanza cy'abantu bariko baradukurikirana hari ushobora ko ariko aradukurikirana ariko aribaza ati none kavuze yuko bashobora kuzobaha izo prix canke bakabashigikira ati na après iyo competition ati bazogerageza kubaha mpande yabo babafashe muzobashigikira bigenze gute inyuma y'iyo competition tuzobandanye kubashigikira kubashira hamwe no kubigisha no kugerageza kubarondera bikanye ku maradiyo television kugira nabo babandanye kumenyekana izo ndirimbo bazoririmba muri uwo mwanya muzobafasha kugira ngo bashobore kuzisohora bishobotse mugabo ntibiri muri gahunda muri gahunda niyo vision yacu juste abaririmbyi benshi barandika gusa ntibaronka opportunité yo kuza muri studio rero turinze dutegura competition iba ari opportunité kuri abo bantu bagiye muri competition ashobora kuba yaranditse indirimbo ikamara imyaka 2 3 mugabo izo ari kazoba akaryo keza ko kuyiperforming imbere y'abantu akayigaragaza imbere y'abantu mbere nawe bimwe mukozwe ko murashobora kubica muzokoze cyangwa umuntu wese azoba muri kijya kibanza natwe ku bwacu niyo vision dufise ndumva yuko ari ibintu bidasanzwe ariko hariho novuga ikintu jewe ngomba kubaza kimwe namenyereye ama competition atandukanye hariho ama competition akunda gutunganya na coopérative des musiciens du Burundi competition zitungana na za CRP zitungana na za Prix Musique competition zitungana na radio isanganiro award na ma competition menshi abana hano mu gihugu cy'u Burundi
uri kuregereza kuraba abantu ntibari bamenyereye kubona competition yo kuririmba bashobora kuvuga bati hategeza kuja ari gospel gusa. Benshi bakunda kuvuga bati ibaye competition no kuvuga umuntu wese afise tara y'abaririmba profane cyangwa aririmba gospel aratumiriwe kuza guhiganwa. Kubera iki mwahisemo gospel gusa? Kuko impamvu twahisemo gospel kuko dusanzwe tuba gospel kandi twebwe turiho kugira twamamaze ishimwe ryaduhamagaye. Yego, niyo mpamvu twafashe kuba gospel bonyene. Ari bariko baradukurikirana batacaca gospel. Gospel ni gospel ni inkuru nziza ya Kristo. Inkuru nziza ya Kristo. Hariho abantu bavuga bati tufate nk'uko wovuga yuko nka Bob Marley yaririmba gospel iba yihenze cyane. Iba yihenze gute? Kuko Bob Marley yaririmba hayagiza ikintu kanaka cyane igihugu, ariko twebwe kugira tuhayagize Imana. Uri muri babandi bavuga bati gospel no kuririmba ati Mana uri nziza, Mana uri wera, niyo gospel. Nivyo ndamwunganiye ngabyo kuri Bob Marley gatoya. Bob Marley aririmbye yatanga message. Nivyo nawe nyine yaravuga ubutumwa bwiza. Yego, Gusa ahantu hari difference. Ko tuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ariko we yavuga ubutumwa bwiza afatiye ku gihugu, afatiye ku isi. Yes, hariho navuga ama competition menshi akunda kuba hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ugasanga ni menshi ariko abantu bakibaza ati none bishasha n'ivyaye nk'uri karadukurikirana nakeneye kumenya navuga ikintu iyi competition yanyu yisangije nica. Ico yisangije nuko iyo competition turiko turashira ingabire zinyegeje ahabona kugira zigaragare kandi tunazishigikire tuzikuze. Si kuza gukompeta gusa ngo baci bataha. Tuzobakurikirana dukurikirane izo ngabire zabo hanyuma tubafashe bishobotse tubasohorere n'izo ndirimbo. Ego, hano mu Burundi turamere novuga ama competition atungane menshi cyane. Harabaho za Prix Musique za Isanganiro Award, harabona ama competition atungana za Coopérative des musiciens du Burundi canke za Isanganiro Award. Ni nyinshi cyose ndazi murabizi. Kubera iki guhitamo gukorera muri gospel gusa? Kuko turiho kugira twamamaze ubutumwa bwiza bwa Kristo. Competition benshi baravuga bati ibaye competition uzi kuririmba wese ntiwo mucagurira ngo kubera ngo asanzwe ririmba sekila ngo ntaze. Bavuga ati competition ni kugira ngo ipushinga amatara y'abaririmbyi badacaguye bataravye. Oya, twebwe twashatse gukorera kuri kuba Kristo, kubamamaza inkuru nziza ya Kristo muri gospel. Niyo mpano Imana yashize muri twebwe muri gospel music. Hada gospel ni iki? Gospel ni message, ni inkuru nziza. Inkuru nziza ya Kristo. Inkuru nziza ya Kristo. Benshi barakunda kuvuga yuko kuririmba gospel, dufate nk'ubumvuze ati ko Bob Marley yaririmba gospel no banihenze. Uba wihenze cyane gose kuko Bob Marley ngiragijo kivuga mu Gifaransa avuga ngo la bonne nouvelle. Ego, Bob Marley atanga bonne nouvelle. Mugabo twebwe ni bonne nouvelle iri sous forme tweni bonne nouvelle imeze nka gospel. Ego, gospel mvuze ko imeze nka gospel gute turatanga inkuru nziza. Icongeye ko ni inkuru nziza y'ubwami bw'Imana, ni inkuru nziza ya Kristo. Ego, inkuru nziza y'ubwami bw'Imana, inkuru nziza ya Kristo. Dufate ubunyene ndi Volonce ndagiye muri studio ngiye kuririmba nkabwira abarundi ati mubumbatira amahoro, mureke kwicana. Iyo ni gospel cyangwa si gospel? Iyo si gospel. Niki? Iyo ni inkuru nziza mugabo iratandukanye n'inkuru nziza y'ubwami bw'Imana. Navuze ko gospel ni inkuru nziza y'iki y'ubwami bw'Imana. Nuko ririmba ngo Yesu arabakunda. Ego, canke ni mihane. Ubwo ni message y'iki y'ubwami bw'Imana. Kuko benshi barimba ngo ubwami bw'Imana buri hafi mihane. Umva ucuzi babwiye ati ngo bumbatira amahoro. Shigikira igihugu biratandukanye no gushigikira ubwami bw'Imana. Gusa mugabo byose tubikoze biza bigaruka he mu nkuru nziza. Mu ntahureza ahantu benshi barakunda kuhibaza cyane kuhibanda. Ugasanga ariho n'abantu biko biragora. Imana iradusaba kutica, sivyo? Mu Imana iradusaba kubumbatira amahoro. Kandi Imana irakunda abantu bakundana. Muri ubwo butumwa nirabwo novuga muri Bob Marley yakunda kuvuga cyane. None ko Imana ivyo byose bishaka. Imana ikifuza yuko abanyagihugu babana mu mahoro. Imana ikifuza yuko abantu baticana. Iyo si gospel. Ego, icyo ndacishurako ubutumwa bwiza. Ariko uwo muntu ariko aratanguka ubutumwa bwiza, ibyo bintu by'ukuri arabigendera. Ko ariko arabutanga
tubumbatire amahoro ego itwicane ego itwire muri ibyo byose arabikurikiye ego ariko ubutumwa bwa Kristo inkuru nziza ya Kristo uvuga tu cyangwa Imana rivuga ngo tuzabamenyera kuvyo muramba rero bari mwisi okay bariko baravuga inkuru nziza none bamiki jewe namba vuze ngo ndiko namamaza inkuru nziza ya Kristo ugacumba nagiye kwiba umva banisha dufate yuko umuntu yita yuko aririmba gospel uririmba gospel bisigura yuko ari umuntu ivyo aririmba bigendera aba muri ivyo ego bisigura yuko nahiye misengero wanyu hari abantu bataririmba gospel bari koko mwishengero nta umuntu wese arinjira umusuma ntiwamubuza nta muntu ubuza ego ariko ujya umuntu atanga gospel umutima wiwe cyangwa Imana rivuga ngo stress ndaba nkuko abantu baramba ko je ndaba mu mutima rero Imana yitayeho umutima gusuma ibindi bintu byose muca make nanjye ivyo bintu ndabiririmbye nkabiririmba ati abantu mubumbatira amahoro abantu mureke kwicana kandi nanjye nkaba ndabigendera se gospel ni gospel nawo hari reko bomba yaririmba gospel yes abantu rero nashaka ko rishobora gutahurana kuko hari abantu navuga bari mu ma église protestante cyane bakunda kwihenda bakavuga bati kuririmba gospel no kuririmba ngo manu nziza manu ruwera gospel n'ubutumwa bwiza mu Kiswahili bavuga neza ati ni injili nyimbo za injili unaona kuimba Mungu kutukuza Mungu c'est ça la gospel music. Yes bakunzi ba BKTV nawe kuri dukurikirana ntavyo waruzi ntubetse navyo waruzi gospel c'est ça la gospel reka tujaho nyene mwebwe numvise yuko harimo baririmbyi yes murabaririmbyi nyene akapela twende kasi utwizize muri mpwemo hari abavaye bazaye ko natumiye ba comedian c'est pas les comédiens ntabwo ari aba comédiens reka bikore mu gahugu mwumve ko arabaririmbyi ego byako bwanje kuko numva icumega rimeze ko ndashaka kwifashisha nyene wacu nta numwe wifashisha ijwi ryawe uko rimeze ryose tugeneye umuririmbyi ahari yamari stronger twende sasa yes manura imbaraga saba gukunda uri ivyizigiro byaba gushaka ni wewe buturo bw'imitima yacu ni wewe mashimwe yaba kuvuga tugufise mwami turakomeye iyo tugendana nawe turabanesha nani bariki kuko munyicisha inyota gusa twende na wastahili shukrani wastahili shukrani wastahili shukrani nani anastahili shukrani Mungu ndo anastahili shukrani asante sana murabize giye Imani bamwe okay muri iyo ntuzenye muri umwuga wanyu wa gospel music reka duhagarire aho nyene abakunda kuvuga yuko gospel music ya kera ni iyubu isa ni maze gutaka novera ugereranije na kera kuri ba Fortran ba Dudu ba David urabona kera bagisora za najonza wanana ule wimbo wa zamani arabafatira kino gihe bakavuga bati gospel yarasubiye inyuma boba bihenze cyane barihenda cyane ego kuko ubu turi muri generation iriko irakora cyane kanovera ko gukunda Imana kariko karaza sinzi nko mu yandi makartier ariko ngiye kuraba iyi quartier turimo commune Muha aha mu Kanyosha turikora neza cyane uraza abantu benshi ahantu barakunda gufatira novuga ku ndirimbo zisohoka kuko kera nta uririmba rap cyangwa hip hop yaririmba gospel bije muri generation shasha muri gospel music indirimbo zaba Fortran za kera zaba Apollinaire za kera urazibona izo ndirimbo mu masanamu yazo ntiwashobora kubona abigeme bambaye kuraho muri gospel ariko kino gihe gospel munashobora kuririmba gospel music ukumva ibirimo novuga mu byo yaririmbye bitandukanye no muri video ugasanga muri video harimo abakobwa bambaye ukuntu sizi ko muwaze kubibona aho niho bisho bakunda gufatira ko gospel ikasubira inyuma no guswaganya cyangwa ibyo
fatiye kuri ibyo mutubwiye sinovuga ko yasubiye inyuma ariko n'utunenge tugaragara kugira nta gikorwa na kimwe kitagira utunenge kandi nta kintu na kimwe ushobora gukora ntagaragara amafuti ukundi n'ubu yamaze avuga ngo umuryango abona agafukisi umuryango nimba hariho umugwi w'abantu bakora ivyo hari n'undi mugwi w'abandi bantu badakora ivyo yego abantu gusa benshi barakunda kuvuga bati hariho kera gospel number 4 asohoye indirimbo yaba hit ikaba hit ugasanga za ntaco zoba ziriko ziravuga wanashima kurusha na Profane Music indirimbo z'aba David wa Apollinaire ati kino gihe hari ukuntu umenga ibintu ahantu sizi ko muri kumurahabona hit song zo muri gospel nimona yuko umengo hits ico bita hit song gospel music ko vyasubira jewe byo uko novyishura kugira zisubire inyuma bifatiye ku bantu nyene nko mu migwi itatu ubwa mbere ujya muntu yayikoze arashobora kuyisubiza inyuma wenyene arashobora kuririmba indirimbo yafashe umwanya wo kwikonekta n'Imana kugira ayisengere iyo ndirimbo iciyemo ubushobozi ikindi naco turashobora kubishira mu media umusanzwe ugiye kuraba no munsi gospel indirimbo zivuga ukubaho kw'Imana kugaragara kw'Imana umenga nta nguvu nyinshi irimo mu bandi nabo no mu bafana n'abazikurikirana ugiye kumviza mu biganiro abatelefona basaba indirimbo gospel ni baki yego rero aho hose urumva n'ibibazo bigaruka kuri abantu bari muri gospel kandi na media nawe nyene barafite uruhara yego ikintu wowe urondera muri gospel ni iki ikintu ndondera muri gospel icyambere nuko abantu benshi bomenya Kristo kuko ijambo ry'Imana rimbwira ngo tugende tubwire abantu ubutumwa bwiza nimba shobora kuririmba gospel cyangwa shobora kubikora mu gahogo niko ndatanga message kugira ngo nihimbaze ariko ndabikora kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro umva intere ya mbere ndiko ndarondera ni ubwami bw'Imana amya kabiri ni iwanje ya gatatu ni abandi bariko baranyumviriza wowe uvuga yuko wowe muri gospel uronderamo akanoti yaba yihenze cyane akanoti kazi nyuma ubwami na mbere ndondera inyungu y'ubwami bw'Imana akanoti nako kazi nyuma y'ivyo nako nyene karimo bisanzwe muri gospel cyangwa Imana ivuga ngo twitware ku bwami bw'Imana no kugororoka bisigaye n'intongera jewe muri gospel ndimuvuga butumwa rero ijambo ry'Imana rimbwira ngo uko nimugende muhindura amahanga abigishwa banje bigishe kandi mubabatize abizera mubabatize rero twe nta nyungu turondera muri gospel yari dushaka ubwa mbere imitima yacu ihimbare Imana hama tubone kwihimbaza hama nitwaza kwihimbaza duce inyungu icibiye Imana iya kabiri biya yiwanje iya gatatu iciba y'abandi bari inyuma yanje babona ivyamwe ndiko ndaha mucamake muri aba evangeliste kuva aho mutanguriye gospel nkawe kuva aho utanguriye kuririmba gospel hoba hari abantu bamaze kuza kukubwira bati turahimbagwa canke hari ibintu twahevye turagarukira Imana kubera indirimbo waturirimbi iyo uriko uraririmba nyine urabona abantu bajengetewe nyene bari bakunda kuvuga ngo kwinjira mu mwuka uhora uca wiyumva gute tugenda akaze ikintu nkora cyambere kumvuga ati mwa Imana icyubahiro ni cyawe ntiwabikoze byose ntabwo amashyi kuko mu gihe nabikora nkabona yuko ari je ndiko ndabyikoresha naba ndiko ndananirwa ariko kugira ngo shishikare cyangwa mbandanye nuko mbona yuko icyubahiro ari cy'Imana nubwo abantu bavuga ngo warimvye neza neza agiye nagiye mu nkemu ndabona ati Imana ibi byose sije nabikoze ariko no wabikoze ubicishije muri cyo mukozi wa nabaye igikoresho cyane kabisa. Yes, bakunzi ba Burundi Kingdom TV, bakunzi ba BKTV, mwamaze kumva ko turi kumwe tumutiko turagira ibintu byinshi muri industry ya Buja Flava, cyane muri gospel music. Ubuvuga butumwa bwiza mwamaze gutahura cyo gospel music. Mwumvise navuga n'igikorwa cyabazanye hano none c'est la competition ariko barategura y'abaririmba gospel music hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mwumvise yuko abazoja muri final nivyo abazoja mu ma première sélection, deuxième sélection baramaze kuboneka nakari na finalizo meme n'ama prix wa mbere rafise agashimwa zoronka. Turiko turaja ku musozo. Hari cyo bagiye kubabaza ntacyo bibagiye kiretse gusa ntinjiriye mu kazi kanyu. Okay, akajambo kanyuma ko ariko baradukurikirana
akajambo ka nyuma nuko nobatumirira gushikira muri ivyo bikorwa si igikorwa coroshe ariko ndahamagarira umuntu wese akaradukurikirana kugira azobe muri ico kibanza amashashwe no gufasha no guterera agiterere kugira iyo competition bisanzwe ni novuga ko ari bwiya mbere muri site ni yari bwabe ego rero nico muri commune Muha twahisemo organiza iyo competition ndagushimira cyane ko waje muri BKTV murakoze cyane akajambo amaranje akajambo ka nyuma muri rusangi ndashimira abarundi bose ko badukurikirana kandi nkongera kubasaba yuko za kudufata mu mugongo muri iki gikorwa turi twenyene tudafashije namwe amamedia amaradio amateleviziyo n'abandi bose babishoboye n'ubundi ntacyo twoshobora gukora twagomba dukorera ahandi nyene mugabo turakeneye support y'abarundi bose ahanje nuvume ngo noshobora kubishimira mwese mwariko muradukurikirana mwese mwamaze kugira subscribe muragira ama comment muravuga bati ikiganiro cyari kimeze neza mwayazi ibintu vyiza mwagize isho mutwunguye ahanje nuvume ngo noshobora nanje kubatumira kuzohashika muri ico kibanza kugira ngo mushobore kuraba impano zitandukanye z'abarundi kuko bakunda kuvuga yuko Burundi novuga ufise impano zidasanzwe kandi tudahendanye ndazi yuko ni haba hari abantu bafise utujwi turongorose bafise novuga amajwi meza cyane n'abaririmba gospel music kuko ugeragaje kuja no mu masengero benshi ndazi ko mukunda guhezagirwa ahanje nita formidable, tenable, admirable, considérable turakunda cyane ciao.